Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha. Kuri yo twumva mu masaha ya nimugoroba bakunzi ba TV Dunia Nikote turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 7 bwana Karimba Aimable umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza, umugoroba umugisha Moses, umugoroba umugisha ku bakunzi ba TV Dunia Nikote. Twongeye kugaruka aka kanya muri updates zidasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Byongeye gukomera, byongeye kuzamba abarundi, amarira ni benshi, amarira ni menshi ndetse kandi ibikorwa byinshi bitandukanye bike muri byiza tubivuze kugarukaho. Moses, yego bintu byakomeye ntago byoroshye, ngira ngo tugiye kwa tubyinjiramo mu buryo bwihuse cyane tubiva imuzini muzingo akabeho ni keshi. Kuko uyu munsi imvura kabisa yiwe igwa, gusa twebwe ntago dufite imbeho kuko na makuru tuba tugarutsemo abagomba kandi kubageraho mu buryo bwihuse cyane. Bwana Karimba Aimable uraza kunyemera ibintu tubyirukemo mu buryo bwihuse kugira ngo abantu badukurikira baze kubyumva mu gihe gito, naho mpamvu nkwaye ikaze kugira ngo nawe mpere ikaze abadukurikira bari hirya no hino ku isi. Mbere na mbere ndasuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ku ikubitiro mu mujyi wa Kigali, nabashuje cyane rwose. Ndasuza abadukurikira bari mu majyepfo, mu majyaruguru, ibirengerazuba, ibirasirazuba. Twongeye kubifuriza kumererwa neza ndetse kandi tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, impagarika n'ubugingo bigume mu mitima yabo. Ni mu gihe kandi nsuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Ndagusuza we unkurikira uri mu Bujumbura, ndagusuza we unkurikira uri mu ntara nyinshi zitandukanye, unkurikira uri Makamba, unkurikira uri Monge, unkurikira uri Ruyigi, unkurikira uri mu bice bitandukanye bya za Kirundo, unkurikira uri ndani ya ndani mu mujyi wa Bujumbura. Nongeye kukwifuriza kumererwa neza nkubwira nti nkuzana icyitwa updates zidasanzwe Burundi. Tubavuye gatoya turasuza abari Uganda, abari Tanzania, abari Kenya, hanze Afrika birasirazuba. Turihuta cyane turasuza abaherereye muri Afrika y'Epfo, hari abari muri Malawi, Mozambique, Malawi. Hanze Afrika turasuza abadukurikira bari muri Leta z'Ubumwe za Amerika, hari abadukurikira bari mu bihugu byinshi bitandukanye, hari abadukurikira ku mugabane w'Uburayi, mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Bubiligi, Australia, mu Bufaransa. Twongeye kwifuriza kumererwa neza ndetse kandi turasuza abadukurikira bari muri Aziya badukurikira bari Oman, Qatar, bienvenue twamushuje Yes. Mugiye kandi dusuza abadukurikira bari mu Bushinwa, mu Buhinde, kude chapeau mwese aho muherereye. Twongeye kubifuriza kumererwa neza ndetse kandi amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani bigume mu mitima yanyu. Tugarukanye icyitwa makuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Yes, birumvikana, ngira ngo na makuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaje dusimukire ku kibuga cy'indege cya Bujumbura turebere hamwe kijyanye na system y'ikoranabuhanga maze kuba gateranzamba kanyina wanzamba ndetse n'amasasu menshi cyane akaba akomeje kugenda yumvikana mu masaha y'ijoro mu gice cy'Ubujumbura. Ngira ngo ni zimwe mu nkuru zikomeye kandi zidasanzwe tugiye kuba tuva imuzi n'imuzingo. Uraza kunyimira tugaruke Bujumbura, ni umujyi utari kwira utavugiye mu masasu. Kugizihe mpamvu umutekano muke uri mu gihugu cy'u Burundi turaza kwikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Bwana Karimba Aimable uraza kunyimira tunyarukire gato ku makuru arimo agenda aturuka muri CNDD-FDD. Ni byinshi cyane birimo biragenda bivugwa, ni ku mutekano, politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo mu buryo bwihuse cyane. Uze kunyemera tunyarukire mu bice bigiye bitandukanye tugere twa updating abantu tubabwira uko situation ihagaze. Hari amakuru arimo aturuka mu gice cyano za Uvira ku kijyanye n'ingabo z'abarundi, abakoloneli bagiye batandukanye barimo baragenda bavugwaho byinshi, barimo bamwe mu bashaka no kugerageza kuba by'umwihariko ubutegetsi bw'u Burundi babugera amajanja, barimo ba General de Prime Niyongabo bugambanye muri CNDD-FDD. Ibyo byose turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Kutumvikana kwa hato na hato na makuru agezweho muri ano masaha. Bwana Karimba Aimable ngira ngo twinjane n'ikibazo kigira kiti ku kibuga cy'indege cya Bujumbura umutekano wakomeje kuzamba. Ibi bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi
cyongera kugira abaturage bahungira mu bihugu by'abaturanyi, kuko uyu mutekano ukomeje kuzamba. Red Tabara irashaka gukora ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse binavuga ko igomba gusubira mu gihugu cy'u Burundi ubuyobozi buriho bugendera kuri demokarasi ifashe neza mbi cyane bwaramaze kuvaho. Ese iki cyaba ari cyo gihe? Kiri kugaragara umutekano mukeya uri kugaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. N'ubundi urumva ntabwo iwawe hatewe hari ikibazo, ikora ni uguhunga, igisubizo kikaza nyuma. Ni ukuvuga ngo ibibazo biri kugaragara mu gihugu cy'u Burundi ku ikubitiro byatangiye abakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge bahungiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi aribo batabwa muri yombi, hiyongeraho ngo abitwa ibyitso bakora n'umutwe wa Red Tabara ndetse na M23. Yego komeza. Ibyo rero ubona yuko byagiye bifata intera mu yindi cyane, ndetse kandi bigateza n'ikibazo mu kindi, aho kugira ngo bigire igisubizo kizima bitanga, dore yuko Evariste Ndayishimiye we yafashe umwanzuro wo gukoresha izo za mbonerakure, agahitamo gukoresha abapolisi n'abasirikare ba FDNB mu gupushinga cyane abaturage, guhagarika imbaraga mu gushyigikira bamwe mu bagize imitwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi cyane ishyaka rya CNDD-FDD. Moses rero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko nubwo igihugu cya Tanzania cyatangaje ko hari abaturage barenga 700 bashaka kukohereza mu gihugu cy'u Burundi bakagaruka iwabo bahunze mu buryo butemewe. Ubu n'ubu kuri uno munsi hari raporo yatanzwe n'igihugu cya Tanzania ivuga yuko nyuma yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera muri Uvira. Yego Uvira isumberezwa, urumva ngira ngo Evariste Ndayishimiye yagiye bivuga ati mu gihe Uvira isumberejwe Uburundi burasumberejwe. Byatumye rero cyane abarundi benshi bagira ubwoba, benshi muri bo bari gungira za Tanzania. Yego abashoboye bakanajya kure yaho. Biravuga yuko n'amaviza amwe namwe ari kwimwa abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Urabona yuko ibibazo bikomeje kugenda biba ikibazo, ndetse kandi bikavuga yuko mu gihugu cy'u Burundi icyizere cy'ubuzima ku ruhande rw'abaturage gikomeje kugenda kiba ikibazo, nyuma yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ubona yuko ikomeje kugenda yirengagiza cyane uburyo bwo gucunga cyangwa se kurinda abaturage bayo, kandi bikagaragara yuko cyane umutwe twa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ukomeje gukekwa yuko wamaze gucengera hagati mu baturage, ndetse kandi ku kigero kirenga 50% ngo abaturage benshi bakaba bari gukorana n'uno mutwe ku rwego ruri hejuru. Yego kugeza amaginga yari amakuru yatangiye kumvikana y'abaturage bafite ikibazo cy'umutekano muke. Ese ibi byo ntago biri bugaragaza igihugu cy'u Burundi nabi? Abaturage bafite ikibazo cy'umutekano muke biragaragaza igihugu cy'u Burundi nabi, kandi biragaragara yuko igihugu cy'u Burundi aho kugira ngo gikemure ibibazo bakomeje kugenda babyirengagiza, ahubwo cyane urabona yuko ikiraje inshinga Perezida Evariste Ndayishimiye n'inzego z'umutekano we amaso bayahanze mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihe kandi no mu gihugu cyabo ubona yuko ibintu bikomeje kugenda biba bibi. Ku ikubitiro rero mu gihe umutekano n'undi waba ukomeje kugenda uba mukeya cyangwa ibibazo byaba bikomeje kugenda byongera, birateza ikibazo kidasanzwe n'ubundi kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Yego tugaruke gato ku kijyanye na hano za Cibitoke. Hamaze iminsi hasakwa abantu bashobora kuba barinjiye by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi ariko mu buryo bw'ibanga, bitekwa ko harimo Red Tabara cyangwa se abasirikare ba M23. Ibyo biri gukorwa mu buhe buryo? Ese hari abo bamaze kubona igihe bamaze iminsi bakora iperereza ndetse no gusaka n'amabariyeri? Akenshi iri perereza iyo rikozwe mu gihugu cy'u Burundi hagiye hanavuga yuko cyane nk'ababarizwa muri shyaka rya CNL nibo bagiye batabwa muri yombi bashinjwa gufatanya n'umutwe wa M23. kugira ngo urabizi ko CNL yego ni ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ishyaka rya CNDD-FDD. Yego biravuga yuko rero ibi bintu bikomeje kugenda biba ikibazo ko umunsi ugenda uzaza, ndetse kandi bikagaragara yuko abenshi bari gufatwa cyane n'ubundi ni ba bantu igihugu cy'u Burundi cyane abanyepolitike babo ndetse n'izindi nzego z'umutekano batunga agatoki, ariko nanone bishingiye ko batumva cyangwa batumvira ishyaka rya CNDD-FDD bitewe n'ibikorwa byinshi bitari byiza biri kugaragara mu ishyaka rya CNDD-FDD n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Kuri uno mugoroba ndagomba gusobanura ibintu bibiri. Icya mbere ni intambara ishobora guhuza igisirikare cy'u Burundi kiri inyuma y'uyu mugabo yavuye muri Amerika w'umunyamurenge yitwa Munigantama hariya mu bice bya Mikenke, bifuza ko bakwigarurira kandi ikibuga cy'indege cyo mu Minembwe. Kuba rero ingabo z'u Burundi zongeye kuhagota zigahana agasopo twigwaneho,
iyo ni po ya mbere nagomba kuvugaho ariko ikindi cya kabiri nagomba kuvuga ku biganiro bishobora kuba hagati ya Ndayishimiye n'u Rwanda bigizwemwo uruhara n'Ubufaransa nk'uko perezida Ndayishimiye yavyifuje nk'uko ibinyamakuru bimwe bimwe biriko biravuga. Pwegira gatatu ndaza kuvuga ku bikorwa M23 AFC twigwaneho bashobora gukomeza gukora bagamije kwagura ibice no kugondoza guverinoma ya Kinshasa kwemera ibiganiro kubisinya no kubishira mu bikorwa. Duhereye rero kuri umurongo wa mbere intambara cyane cyane irimwo abanyamurenge, hanyuma abantu benshi bagatangazwa no kubona Burundi bubifitemwo ishaka ryinshi ry'uko bokontora kiriya gice ca Minembwe na biriya bindi bice byose cane cane Uvira, biriya bice byose umupaka w'Uburundi uhana na Kongo cane cane muri Sud Kivu. Igitekerezo ca mbere ca Ndayishimiye nuko wewe kenshi mu bikorwa akora agenda yigereranya n'u Rwanda akavuga ati rero ko u Rwanda rushigikiye AFC M23 bakaba bakontorora Nord Kivu. Ndagira ngo hari ibitekerezo bya Ndayishimiye byo kuvuga ati rero ko u Rwanda kontorora Nord Kivu, reka nanje mbe nogerageza uburyo nokontorora Sud Kivu. Ibyo ni ibitekerezo bya mbere ntushobora kuvuga biri mu mutwe wa Ndayishimiye, ariko na cane cane bya bitekerezo byiwe yangengabitekerezo y'ihonyabwoko, ibintu by'urwanko rw'amoko, bavuga bati abanyamurenge muri Sud Kivu biroroshe uko bakwifatanya n'abatutsi bo mu Burundi, noneho bagashobora gutembagaza ubutegetsi bwiwe bwa Ndayishimiye. Rero ibyo biri mu bintu bituma Ndayishimiye agira umwete udasanzwe wo kurwana kuri Sud Kivu. Icya kabiri ni uko n'abanyamurenge nabo uko bitwara muri ino ntambara amaherezo birashobora kuzobazanira ingorane nyinshi bikabashira mu kaga. Ni nacyo nagomba kugira ngo ndabakebure uku kwigabanya kw'abanyamurenge. Murabona aba ba Munigantama ndetse buriya n'impunzi nyinshi z'abanyamurenge ziri Burundi bari nyuma y'Umunigantama, kandi hariho n'abandi bantu bari mu bihugu bya Amerika, Nairobi no mu bindi bice by'isi, abarya bita Kagara bashigikiye Umunigantama, kandi Umunigantama nawe ahetswe n'u Burundi. Urumva rero bica bituma rakoze abanyamurenge bagwanira itumvikana neza, mu gihe usanga bariko baragwana hagati yabo n'ubwo baba bafite ibindi bihugu byigombera inyungu muri Kongo bishobora kuja ku ruhande rumwe kuri twigwaneho canke rukaja ku ruhande rw'Akagara. Iki kibazo rero byakabaye byiza ko abanyamurenge babyicarira bakabiha umurongo mwiza utomoye, sino ndabona ko bishobora kuba ikidobya mu mutekano w'aba bantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu gihe ubwabo hagati yabo Rwanda. Kandi ikindi cya kabiri mbona nacyo nyine gishobora kuzana ibibazo ni ukuntu burya abanyamurenge batashimye kwinjira muri AFC M23. Nibyo hariho abanyamurenge bari muri AFC M23, ariko ukabona yuko hariho igice cy'abanyamurenge bari muri twigwaneho
bashinze icama cabo batemeye kumbure kuba munsi y'ubuyobozi bwa FCM ngira ngo nibo bashinze kiya camwa cabo citwa MRN sinibuka izina ryayo ariko twigwaneho burya nayo ntabwo ni nk'igisirikare cigenga kitari hamwe na M23 nubwo bahuriye mu mutaka umwe wa AFC ariko ku buryo bwa komandema y'igisirikare murabona ko bari abatwigwaneho bafite umuyobozi wabo ngirobye yitwa Sematama rero ibyo byose bituma ubwoko bw'abanyamurenge bwankwa burondegwa buhigwa kubera uburyo bonyene bari organize bishobora kuzotuma ubu buryo politiki batari ini badashize hamwe ngo bagwanire akoze yabo bayumvikanishe neza bishobora gutuma baba victime y'uburyo batitunganije neza mu gufatikanya n'abanyekongo bose bagwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi aho rero abanyamurenge boreba cyane cyane narigeze kumva uriya General Sematama asa naho atabona neza abanyamurenge boba baja kugira training muri M23 ahubwo akabona yuko nyine abanyamurenge ubwabo bagenda kugirira training muri biriya bice bya Minembwe ntabwo ari bibi ariko kuba bokuraho ico gihome ako kantu katameze neza hagati ya M23 na twigwaneho bakagira igisirikare kimwe gifite komande imwe kuko sinzi yuko twigwaneho yoba imaze kugira ubushobozi bwo kuba yohangana n'igisirikare cy'u Burundi na FARDC n'iriya migwi yose ya mayimayi mu gihe bashobora kuyitera kandi ubona neza yuko iryatwigwana itari bien integre muri AFCM 23 kuko tubona AFCM 23 yo imaze kugira imbaraga ikindi cya kabiri mbonamwo kidatomoye n'ukuntu bamwe mu banyamurenge batishimira ubutegetsi bw'u Rwanda kandi bakabivuga ugaca usanga bifadikanya na leta ya Kongo mu kwagiriza ibintu bitari bimwe leta y'u Rwanda ibyo nabyo nyene n'akantu k'akadovya kare muri uriya murongo w'umugwi w'abanyamurenge mbona ko bishobora muri kazoza canke muri intambara bishobora kubagirira ko ingaruka itari nziza yenda bamwe bakabatererana ugaca usanga basigaye bigwanaho nk'uko bitwa nyene ibyo rero bizosaba yuko bagira imbaraga nyinshi bagira ibigwanishwa byinshi bagira imbaraga zidasanzwe ubwirinzi ingamba z'ubwirinzi ibikoresho bitari bimwe kugira ngo bashobore kwerekana yuko by'ukuri twigwaneho ifite igihagararo cyo kurwanya ingabo z'u Burundi kazitsinda ikagwanya na iriya migwi yose y'abamayimayi za FDLR kuko abanyamurenge buriya mu Minembwe ntibazoshobora kugira amahoro mu gihe Uvira iya bice bya Baraka bya Karemi n'ibindi bice bidakontororwa nabo totalema ndetse kiriya kibaya cyose kiza kugera muri za Katanga bategerezwa kugikontorora kuko n'ubundi ingabo zishobora gukomeza zica mu kiyaga zikaza zikabahungabanya rero aho hantu niho nagomba gusobanura nkebura abantu batwigwaneho cyane cyane yuko bashishikara gukomeza ubumwe n'ibihugu nk'u Rwanda Uganda AFCM 23 kuko ibyo niyo migwi zo ngabo zikomeye tubona zishobora gukingira ibibi bishobora kuza kuri buriya bwoko bw'abanyamurenge
ikindi naco nimba aho biganiro hagati yabo n'aba bitwa Kagara bakaraba ukuntu bashira hamwe kuko ico bahuriyeko ntabwo bagomba gutangura kurwanira ibintu by'inyungu bashobora guhabwa na Kinshasa canke ibintu by'inyungu bashobora kubona muri AFCM Ventura mu gihe haba ibiganiro na Kinshasa. Kandi ikibazo nyamukuru kihari ni urwanko rufatiye ku bwoko barimo. Ikindi cya kabiri no kumenya yuko burya mu Banyamulenge harimwo abantu bava Burundi, bava mu misozi y'u Burundi aho bita mu Mugamba za Jenda, bagiyeyo kera nyine imipaka itaracibwa. Kugiye mu mirara y'Abanyamulenge uzosangamwo harimwo imirara y'Abarundi. Rero ibyo byose birashobora gutera ubwoba Nkurunziza yuko abo bantu bashobora kwifatikanya yenda n'abatutsi bo mu Burundi bagatembagaza intwaro ya CNDD-FDD, kuko cyane cyane ndiko navuga abantu bitwaza iby'amoko. Burya CNDD-FDD urwanko yanka Rwanda nuko yiyumvira yuko mu Burundi hashobora gushingwa kandi leta ihurikiyemwo abatutsi benshi nk'uko byahoze kera, kandi harimo Abarundi bavyifuza babigomba yuko kumbure kuriya abatutsi bari domina mu ntwaro zabaye kuva kuri independence bokongera bagashikira ubutegetsi. Ibyo rero biratera ubwoba abantu bo muri CNDD-FDD ndetse n'abandi bo mu mugwi abo nyene biyitira abahutu bo mu Burundi. Ico gituma burya tuvuga ngo intambara yo muri aka karere iri complexe, ariko kandi dukunda gutanga ibitekerezo ko izo politike ideology zijyanye n'iby'amoko n'ubwoko bwuganza ubundi bwotegeka ubundi, ibyo bitekerezo bikwiye kurwanywa rwose bikarandurwa. Abarundi bakumva ko ari Abarundi, Abanyarwanda bakumva ko ari Abanyarwanda, Abakongo bakumva ko ari Abakongo bose. Ibyo bintu by'amoko bikarandurwa kuko n'ibintu ataco bimaze, bituma ibihugu bikomeza kuba mu ntambara zitagira akamaro. Kuko nk'uko nkunda kubivuga burya ibyo tukwiye kurwanira n'ibijanye n'inyungu z'abaturage bose, byankenerwa abantu bose bo mu moko yose mu ndimi zose baba bahuriye ko baba bifuza buri munsi, ari byo tuba twifuza kuri porogaramu canke agenda z'imigambwe ibihiganirwa ubutegetsi. Kuko iyo hateye inzara ntifata ubwoko bumwe, iyo hateye ingwara ntifata ubwoko bumwe, iyo habuze amashure hakabura umutekano amoko yose arahungabana kandi akabura. Ico gituma dukwiye guhurikira cyane cyane mu bintu biduhuza kurusha ibintu bitagira umumaro bidutandukanye. Rero ico nico nagomba kuvuga ku kibazo twigwaneho ishobora kugira. Nico gituma ndetse buriya leta y'u Burundi FARDC n'iriya migwi yose yumvira yuko kumbure twigwaneho yaba ifite intege nke, kubera ubwa mbere kwigaburamwo kabiri n'ukuntu itari integre ya 100% kumbure ngo ibe yarengiye mu mutaka no mu gisirikare ca M23. Ibyo rero ni ikintu ubona yuko gishobora guhungabanya umutekano wo mu Minembwe na biriya bice bibamwo Abanyamulenge. Noneho bigasaba yuko ahantu cyane cyane abo muri twigwaneho bohabera amaso, bagakomeza ubumwe n'imigwi yose yifuza yuko ishigikiye revolution, yifuza yuko muri Kongo ubutegetsi bwohinduka. Kandi ikindi rega namye numva Colonel Kakufe avuga yababaye, avuga ati kubera iki baraduhura iki baratuziza iki. Regaye mu gihe bemeye gufata ibigwanishwa bakemera gufata inkoho bakavuga ko bifuza gukura ubutegetsi bwa leta ya Kongo, kandi Burundi nabwo bukaba ari nk'umukozi wa leta ya Kongo,
rero ntibotangazwa nuko ibyo bitero cyangwa urwo rwango rushobora kubabako. Nicyo gituma ndababwira yuko bakwiye kongera inguvu no guhangana n'abo banse baba hanze, nta mbabazi babafitiye, nta kigongwe babafitiye, n'amakungu erega buriya nubwo batakira amakungu amajenoside yamye aba mu bihugu bitari bimwe kandi amakungu ahari, ubanza wogira ngo ayo makungu hari ibyo bungukiramo muri izo ntambara zihitana abantu benshi. Nicyo gituma ubona ahubwo kenshi badahaguruka ngo bagwanye ibyo bikuba bigwanya ku munwa, ariko bakaza kuvuga amajambo abantu bamaze guhona. Rero ba muri twiganeho, nta muntu azoza kubagwanirira, nta muntu azobaha iteka, nibo baziha iteka nyene mu gufata ibice byose biriya bibabangamiye, kuva Uvira uriya mupaka wose wa Tanganyika kugera za Karemi, bakahakontorora. Bitabaye ivyo bazokwama mu ntambara no mu kubura. Nico gituma nariko ndabakebura muri ubwo buryo. Hanyuma ngarutse ku biganiro, Ndayishimiye asaba, erega u Rwanda nimba rugomba kuganira na Ndayishimiye, narigeze kubivuga muri kiganiro kimwe, ndavuga ati rega burya Ndayishimiye na FDLR canke ziriya za P5 ntaho bataniye. Burya rero n'u Rwanda kwemera kuganira na Ndayishimiye nico kimwe no kwemera kuganira n'iriya migwi ya P5, kuko ndazi Ndayishimiye naza kubera bariya bose bari muri P5 za FDLR zande ari wabahetse mu mugongo, nta bindi vyifuzo azozana ku meza bo kwicarana hamwe na leta y'u Rwanda. Azozana ivyo vyifuzo nyene bya P5 bya FDLR n'abariya bose bafite ibitekerezo by'ihunyabwo. Sinzi rero ivyo biganiro ico byoshikaho naho byoja, mu gihe narirya u Rwanda kuganira na FDLR ari umurongo utukura. Rero niyumvira ko ari icifuzo kimwe mu bihugu cane Abafaransa kuva kera bari bafite ibitekerezo. Murazi ko aribo bamye bashikira izo za FDLR, bamye bafite uko basunika mu nama za UN bifuza yuko u Rwanda kwemera kwicarana n'iriya migwi ya FDLR, imigwi ya P5. Ivyo rero nimba Ndayishimiye yahisemwo Ubufaransa, nuko azi yuko Ubufaransa bwahetse abo bajenosideri, bukaba bukibahishije, bukaba bukibagwanirira, bukaba bukibashigikira cane nk'Ububirigi. Murabona ko bwarenze buza ku rubuga mu Burundi, mu bice bitarimwe byo muri Kongo, gushigikira izo ngabo za FDLR. Rero ibyo bitekerezo bishobora kuva mu Bubirigi, mu Bufaransa. Noneho Ndayishimiye akaba nk'umuntu aserukiye iyo migwi yose y'abajenosideri yahawe icicaro mu ntuze mu Burundi. Na ibyo kuvuga ngo yotere u Rwanda aciye mu Kirundo, nibaza ko babigerageje, kuko ziriya ngabo za FRN cagiye zitera zari zivuye mu Burundi, kandi birumvikana ko zari zishigikiwe n'u Burundi. Rero ibyo kurasa i Kigali bo barabigerageje. Sinzi akantu gashasha Ndayishimiye yo afite yiyumvira yuko kamushoboza kuba yofata cyangwa agatembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero ivyo biganiro sinzi ko byoshoboka, byo nakunda na kare n'ibindi biganiro. Murazi ko byanze byaye n'ibyo guhanahana. Abarundi bajya ba Godefroid niyo bari bakubise kudeta, bagerageje kubita kudeta i Burundi. Mu gihe Ndayishimiye bamubaje ati none nawe zana abajenosidere bose bakozeho nyabwoko mu Rwanda, umenga bamukoze mu gisebe. Ntiyumve yuko ibyo nabyo akwiye kubibazwa. Rero niyumvira yuko simbizi ibyo biganiro iyo byo wabija niyo biva, mu gihe buri yerega Tshisekedi na Ndayishimiye ugira baravukana.
ni ibintu byo gusamaza by'uburyarya ariko niyumvira yuko ibiganiro ataco bishobora gushika ko ahubwo abafite ubushobozi babangamiwe n'intwaro ya Bujumbura bazokemura ico kibazo hanyuma ico kibazo kirengane habe ubutegetsi Burundi bushobora kuba bwumvikana n'u Rwanda na AFC M23 twigwaneho n'ibindi bihugu byose kugira ngo akarere gashobore kuba mu mahoro. Nivyo rero nagomba gusa no kwegeranya hanyuma ndangiriza kuri iki kibazo ca burya ntabwo AFC M23 twigwaneho bagomba guhagarika intambara mu gihe batarakontorora Nord Kivu na Sud Kivu kuko harimwo abaturage babangamiwe n'ibitekerezo vya genocide. Ibyo bitekerezo bikaba bikorera muri zo ntara zibiri. Niyumvira rero mu gihe bobanza bakagombora Sud Kivu yose kugira hariya za Karemi, Nord Kivu yose za Warikare zaye bakagombora hose, noneho rero muri biriya bindi bice bibamwe ayandi moko ataca bangamiye ko kumbure adafite ibitekerezo vya genocide, noneho bagashobora kwicara bagafata igihe bakitunda bakaganira na leta ya Kongo, ariko mu gihe ibice birimwo izo nkewa zihigwa zigomba kumaririzwa gutsembwa ziri mu mutekano. Niyumvira rero yuko batagize neza guhagarikira gusa Goma na Uvira na Bukavu, ahubwo bagomba kubanza gukombora izo ntara zibiri kubera harimwo ababangamiwe. Rega burya mu bya politike abantu barashobora kwitwaza ibyo bintu by'amoko, ariko wacu usanga harimwo no gushakisha inyungu z'ubutegetsi, kuko udashobora kunsigurira uburyo munigana hama yoza kugwanya bene wabo b'abanyamurenge barya bo muri Makagara, boza kugwanya bene wabo. Ni inyungu buriya baba bitwaje barondera, ariko batitaye ku ngaruka zishobora gushikira bo mu bwoko bwabo. Nivyo nagomba kuvuga. Mugira ibihe byiza.